umugore atashobora kuza babikora bazuva navyo andongorera iruhande y'amazi abasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. ubwa icyo bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene ukwiye gusenga. Vyukushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikwere. ndabaramukije mwese muko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. No munsi tugomba tuvugane mu majambo yo guharirwa ivyaha. Guharirwa niyo tugomba kuganiko. Dusome muri Mariko igice ca 2 ku murongo dusome ku murongo wa mbere turageza ku murongo w'12. Avuga gute: wese akiza ikimuga. Hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu bakoraniraho benshi, ntibakwira mu nzu, eka n'imbere y'umuryango wose. Ababwira ijambo ry'Imana. Haza abazanye ikimuga bagiteruye ari 4, babuze ingene bamushikira ugwishengero, basambura inzu hejuru yaho atumbereye. Bahejeje kuhatobora barurukizaho inderuzo iryamiye mu ico kimuga. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ico kimuga ati: mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Ariko hari abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati: niki gitumye avuga atyo? Ararugose? Ninde ashobora guharira ivyaha atari umwe niwe Mana? Yesu amenye umutima yabo yuko biburanya muri bo, batyo aca arababaza ati: niki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu? Icoroshe nikiye nukubwira ikimuga ati: uhariwe ivyaha vyawe, canke nukukibwira ati: vyuka wikorere inderuzo yawe ugende. Ariko kugira ngo mumenye yuko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ikimuga ati: ndakubariye nti vyuka wikorere inderuzo yawe ugende. Aravyuka aca yikorera inderuzo, asohoka imbere ya bose. Nuko bose barumigwa bahimbaza Imana bati: nitwari bwabone bene ibi. Imana nishimwe cyane. Amen, amen. Nayo majambo rero, Yesu ngo avuye i Kaperinaumu araza ngo yinjira mu nzu ahantu abantu batari bazi ko batamenye. Yinjiye mu nzu, abantu baca batangura kuza buke buke, noneho baruzura no mu nzu. Abandi bamwumviriza hanze. Sinzi abandi bantu bari bafise ikimuga, baravuga ati: ko Yesu aje ngaha kandi amaze imisi akora ibitangaza n'ibimenyetso, reka bitware kino kimuga. Baracikorera bagitwara ku nderuzo. Bageze aho hantu barabura aho bakicisha, baca bariyumvira ati: umva, reka rero twurire hejuru. Barurira hejuru, bemera amagarama, bavuga ati: nyene inzu niyaturihisha, mugabo umuntu wacu agakira, nta kibazo tuzoyiriha. Basambura hejuru, zari inzu z'amategura, basambura hejuru, bakurako amategura, barakurako neza, bamumanura mu nderuzo. Baramanura bashikana imbere ya Yesu, batumberezaho Yesu ari. Yesu yitegereje ngo arabe, aravuga ati: urahari kubwo kwizera. Aravye ku kwizera kw'abo bagabo 4 bamuteruye, aravuga ati: nukuri urahariwe ivyaha vyawe. Imana nishimwe cyane. Bahariwe ivyaha vyawe. Abantu baridoga ati: banoze ivyanditswe baritudoga. Abanyabwenge b'ivyanditswe ati: uwo aharira ivyaha nkande, atari imwe gusa ariyo Mana nishobora guharira ivyaha. Uyu mugabo ntibamenye ko Yesu nawe ari Imana. Imana nishimwe cyane. Ntibamenye ko Yesu Kristo yaje mu bantu, yaje mu biwe, ngo ariko abiwe ntibamumenye. Yaje mu vyiwe, ngo ariko abiwe ntibamumenye. Imana nishimwe cyane. Ngo baridoga, uwo n'umuntu ki ashobora guharira impunzi? Iyi nishobora guharira ivyaha ni imwe gusa, ni Imana gusa. Yesu ngo amenye ingene bidoga mu mutima, barabwira ngo mbega icoroshe no kubwira umuntu ngo araharira ivyaha, canke no kumubwira ngo yikorere inderuzo? Nico cyo bagikora, kumubwira ko ihari ahari ivyaha, yo akaguma ari kimuga. Nivyo mubona ko ari vyorosha, mubona ko menga nivyo bikomeye, canke gikomeye no kumubwira ngo yikorere inderuzo yiwe. Arabwira ngo kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afise ububasha. Yesu yavuga ko ari umwana w'umuntu, n'umuntu 100%.
Imana nishimwe cyane. Ubwo yaje kwabira umubiri muri Mariya amera nka twebwe. Nawe yavyawe n'umugore, mugabo twe twavyawe n'umugabo n'umugore. Mugabo Yesu Kristo we yavyawe na Mariya, yavyawe iciye mu nda mwa Mariya yakira umubiri. Ariko n'umwana w'umuntu ababara nka twebwe, anezerwa nka twebwe, ibimubabaza nka twebwe, yambaye umubiri, arasonza, yaranyoterwa muri iki gihe, yarashobora kunyoterwa kuko nawe yambaye umubiri uwo twambaye. Mugabo kandi yari Imana 100%. Imana nishimwe cyane, yari Imana 100%. Mugabo twebwe turabantu. Aravuga kugira ngo mumenye ngo umwana w'umuntu ko afise ububasha, mbabwira icyo kimuga ngo ikorera inderuzo yawe, ari ugende. Amen. Ikorera inderuzo yawe igende. Cya kimuga gifata ya nderuzo kiravyuka, ingingo ziragororoka, kirahaguruka, gitora iyo nderuzo, kiyishira ku mutwe, kirababwira ati mbisa nisohokere. Haleluya. Mbisa nsohoke. Baneza sifiwe sana. Mbisa nsohoke. Barakibisa, baravuga ati Yesu wangundi wazanye ku nderuzo, none asohotse yigendera. Yesu nashimwe cyane. Abantu ngo baratanga, baravuga ngo nitwari bwabone ibintu nk'ibi, nitwari bwabone ibintu nk'ibi. Yesu akora ibintu bihambaye, Yesu akora ibintu bishoboka. Nagomba nakubwira, abo bantu bose bacenga ku isi, nta muntu n'umwe yigeze akora nk'ibyo Yesu yakoze. Yesu yagaburiye abantu 5,000. Ninde wundi arabikora? Yesu yagendagenze ku kiyaga hejuru. Ninde wundi muntu arabikora? Yesu yazuye Lazaro. Ninde wundi muntu arabikora? Yesu yarapfuye arazuka. Ninde wundi muntu arabikora? Ni Yesu gusa wenyine. Yesu gusa wenyine niwe yakoze ibyo. Nicyo gituma natwe ngo abamwizera bose nibo bazoba barapfuye bazobaho. Amen. Abamwizera bose niyo barapfuye bazobaho. Nicyo gituma rero yavuze ngo niwo mutsima w'ubugingo, umuntu wese ngo ajya kuri uwo mutsima ntazosonzana. Nicyo gituma rero dukwiye kumenya ko Yesu arashoboye, hama tumwizere nk'umwami ashobora byose. Ngayo majambo rero nagomba kubwira uno munsi, wewe utaramwizera uhitemo umwizere akubera umwami n'umukiza wawe. Nta kintu bisaba kwemera ko umunyabyaha. Umaze kwemera ko umunyabyaha, wewe kuranyumviriza utayizera Yesu Kristo, musabe ati mwami Yesu ngirira imbabazi, kuko ikindi gihe azoza umucamanza aca urubanza. Ariko uno munsi nta rubanza ndaguciriye na jewe, nta rubanza ndaguciriye. Ariko ikindi gihe azoza ari umucamanza. Mugabo kandi nawe wasubiye inyuma, nagomba nakubwira ugaruke kuri Yesu Kristo. Kandi ngo mama nere intege nawe uhagaze, wirinde ntugwe, uhagarare neza. Naho hari bigwisha, naho hari bikwega, naho hari bikurondera, ariko nagomba nakubwira uhagarare magabo, kuko Yesu ari hafi kuza gutora ishingiro ryiwe. Nagomba dusenge. Mana Data twese ugiye mu ijuru, yezagire mu ijambo, ni umugisha, igira ububasha ku muntu wese aryumvise, ribe imbuto imera. Mana yacu gira neza, yezagire mu ijambo, uriko araryumva yarakijijwe, Mana rimwongera intege. Mana yacu gira neza, yezagire mu ijambo, uriko araryumva yarasubiye inyuma akugarukeko, yezagire mu ijambo. Umuntu wese atakuzi, Mana yacu gira neza, uno munsi akwizera, wakoze. Yezagire mu ijambo, iri umugisha muri kino gitondo. Urakoze twadusenze twizera, ushishikara kubikora mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Mwese mwariko murumviriza n'amajambo ya Bakeye. Imana ibaheze. Imana